Mama, urabona je mpagaze imbere yawe natwaye umugabo umufiyanse w'umukobwa wawe. Sawa, uri baba mama bantu hanze badaherana kabisa iyo bahuye n'umuntu yabakoreye ikosa cyangwa yabasumaraye baramusumura. Ndashaka utukane ngaha umuke unyambura agashamba kuburyo n'ubunarira hariya bagati uyu mwana baramukoreye. SABAS kumbura kukoza SABAS kumburira nk'inka SABAS uranyishe umutima SABAS ndagusabye imbere sindagushaka n'isoro wampamagaye SABAS isoro wampamagaye kumba abahungu siwe wanyihamagariye kumba abahungu muhemuka kukoza SABAS ndagusabye n'ejo z'ejo bundi musosuye gukurira impuzu umuhungu ataragushikana mu rugo tuba dushaka kuraba ingene mwifata none icyatumye je nyemerera nomenya gute ko n'abandi utabaha Uriya mukobwa wawe muravye urabona ko ashobora kurongorwa n'uriya muhungu. Umukobwa mwiza nkawe maze undabe neza subiramo. Ese umva uravyumva uri kuranyumva umva agakobwa sha jewe ndakubwiye Nusubire ku wewe kuya wisubire 50 siko urafisa 50 niba uri kurambiza ko amahoro mu rugo wanje nguraza rero baya kutembereye oya nawe reka kwikarisha ukurambabaza nagutoranije mu bakobwa bose nura wewe oya turura sheri ndakubarira we narakubwiye ko naronse akati uribuka imyaka namaranye amarira muri iyi nzu urayibuka nakuranye udukobwa hava k'inzobe hagaruka kera hagaruka utugufi n'utureture twose utondesha mu mahoteli niyo wabazwa wewe papa Cicina warabe ubu naho rero maintenant c'est mon tour ugeze hehe bashobora gucererwa uzi porogaramu Ufise shushu sava reka ndashaka kuvuga ko shiri wa Jackie wala ibintu by'amashaka nawe shiriwe ni bon shanazina umwe umukozi wa namfite ku isoko yagiye siporo yahize urayibona ariko n'amazi birahera nta rukundo ntako none kutarana birinde ubuntu amasafuriya yanyu cyo kubona ushaka kumbona gusa ndakubone kuza nemiranze urame twatuye ufise ubwoba nicyo gituma naguhamagaye kwa mukuru wawe habaye iki sinzi umuntu anefonye yuko urwaye habaye iki sheri alors oncle uri he nenda ukene fise umuntu arwaye nyaruka birihuta nyaruka eko nyaruka oncle nyaruka uri hehe nyaruka birihuta nyaruka bwira ngo tugende
oncle araje kudutora inka. Sheri. Oh. Yesuwe nakoze icyaha. Oh. Jesus. Fasha mana. Mana ibintu byabaye. Inzeshe ntari nzi ko nshobora kuba. Ariko mana umuhembure. Ndemeye gukora icyo adushaka cyose. Amen. Beni. Inkuru y'uko umukobwa wamutwaje ni nziza n'indi kuri wewe. Kuri jewe si nziza cyane ariko kubera babisanze ari mu by'ibikino muri uwo mwanya bashaka kubona yuko atari nziza ukaca umushaka kuyikurayo ariko amaze kuyikurayo tubona yuko ukoze ikintu kinini kitari gukunda. Ni kuri Isabel. Uti inkuru y'uko watwaje inda ni inkuru sero kuri mwakiye mwebwe byerekanye yuko utakiye neza sivyo washumwa mbere n'ikimbere cyo gura gute cyo kuyikura birabaza gushibuga shaka turara komeza ushakure ongera karibu ongera karibu Shapura usanga ubona ko washapuye. Beni, tukatega ndakundira kantu. Dusuppose ko uyu sawa ari umudamu wawe. Sawa. Aje kukubwira yuko yatwaye inda ya mukuru wawe. Agera kubwire ko afise inda ya mukuru wawe. Mubwire ko ufise inda ya mukuru wawe ndabukuru byifata. Kandi nufata ngo nukubera ko ari iki kintu shira muri reality ari ikintu nshaka kurira kuri wewe muri face. Hariya ngaho Birazo byarashitse bisinda yawe ndabona yawe kuva ryari ujya mugenda ko naheruka umengo uce tugendana ujya mwagendana kuva ryari abo bari bagiye muri Kongo. Yesu ibi rero byerekanye yuko ninja hanze nzoguma twagendana n'abandi ibi biko birabinyereka mfise misi yo kuja hanze none wumva nzosanga mubana nzoha basanga mubana kuko urabona ubu ndi mu Burundi ntabwo kugenda umunsi nishika nzoca bigenda gute ariko urabona reka ndakwereka urazi ko muri famiye bazi ko dukundana reka ndagutoze imigambi ugomba kubaza ko ufise inda yiwanje mva mu maso ariko umva ndakubwire uze muhira ndemera kugutwara gusige mu nzu baguma bavuga kuko amaraso ntagiye mukuru wanjye basaba siko mu buzima busanzwe hari ibintu biba bigoye kuvuga uri umugore w'umuntu wayi awa ndashaka udufashe ugenda uhagarare hariya engwa aha udufashe gukina wowe urabona ko ukuntu uba wakoze amahano ukagenda imbere y'umuntu uvuga ati mana yanjye bino bintu ndabivuga gute ikintu dukeneye ni kwa kuntu umuntu wese ariko arabiraba hariya ahita abona ko ibintu umuntu agomba avuge ari ibintu bigoye cyane kuvuga sawa ubitwereke mu maso wava yuko bivuga nicyo nshaka ko udukeneye ndabigenze gute cyane wa mugabo wanje ari koko hakuboneyo Hoje oh chérie mambo uko fresh kumengo urashaka ni kubera nta na kimwe hanze imisozi ushitse ntagisona kuri portail zuriruka hoze isakoshi
n'umusahabaye iki isakoshi nayisize mu modoka ko nabuze uyitwara mbwira ikintu cyabaye rero kuko umenga ufise ubwoba nahora akareshi kukandamutsa neza ugatwenga ubumengo burica habaye iki mbwira ikintu cyabaye habaye iki muze kumbwira ibintu birebire wongeye gushwana n'abakozi bigira kabiri ko wumva umengo urakoze amarimbi mbwira kundi umugabo wawe we mvuga utekane ariko ishoboka ndacakira ariko kiba ari ikintu cyumvikana gaho mbwira bagiye muri ko pisine ufise inda byagenze gutyo abakurikira nimero 14 ni hari okay nasabye yuko uzi yuko umuntu nimero y'imbere yawe ariko arakina nawe uca wegera gaho ukaburahagarara ngaho oya no kuvuga ngo nimero 15 n'abaregera na 16 n'abaregera bahagarare ngaho ku buryo uyu avamo nabo bamaze kwinjira. Banishimwe nitwa Kamariza Aline mva mu Gasenyi ubuzima bwa misi yose ndarangije ishuri. Nimero ya telefone 71 593 599 71 599 71 593 599 yakwera jinzogeza ryari no kuba kumwe n'abantu tudatahura kumwe vizo yanje je kuva kera hose nkiri umwana nari mfise vizo yuko nzofasha abana batishoboye nkagerageza kubahereza umunezero ariko abantu turi kumwe nizeye kugira ngo dufashanye ino projet ntibariko barantahura ariko nabyo savare nzogerageza ndabakonvenke peut-être ngira bazokumva projet yanje bayishikire reka nyaruke ko dufitanye inama sezero peut-être baraza kuntahura. Mademoiselle Mina namwe bandi bose usanga turi kumwe muri no mugambi wo gufasha abana bari mwe barabara n'abandi bantu batishoboye je ndashaka kubabwira ukuntu nipfuza ko bigenda murazi yuko ari jewe ndi visionnaire wa projet ndashaka by'ukuri mutahure umugambi turimo by'ukuri nipfuza ko dutanga umunezero ku bantu badafise umunezero. Hari abana bari mwe barabara abo bana batigera batwenga n'umunsi n'umwe batigera batwenga batigera banezerwa mu majambo make rero ndashaka by'ukuri ko abo bana tubahereza umunezero kandi nifuza yuko vuba bwango dutangura gufata tukafata abana niburi abana 10 hama abo bana tukabapangira tugatangura kubashira mu ishuri bakiga bakabandanya ubuzima nk'abandi bantu bose. Ntimwongire ngo finansuma ngo turindire finansuma z'abazungu oya tegereza gukoresha amafaranga yacu ndavuga notre propre argent. Murafise amafaranga n'abatayafise bazogerageza kijya gihumburonka utegerezwa kubikamwe amajana 2 kumva ko hari uwundi muntu ukeneye guhereza umunezero. Nibaza ko munyu ufise ikibazo yo kivuga hama tukabandanya. Madame la visionnaire je ndafise ikibazo urabona nta mafaranga sereka turindire finansoma z'abazungu rero nitwamara kuronka babayere tuzoheza tubandanye projet yacu. Urakoze ikibazo cawe tudushobora kurindira abazungu turafise amafaranga make gacu dutegereza gukoresha ajya nyine dufise tugatanga umunezero ku bantu badafise umunezero. Imana izogenda duhezagira nabo bazoduha amafinansoma bazoza ariko twatanguye gukoresha amahera yacu. Nibaza ko nagenda ndefanda projet nkavuga ko twatanguye dukoresha amahera yacu bazovyumva do plus kandi bazoyitahura. Tumukomera amashi nimero ikurikira nimero 15 Gracie hari nimero 16 nimero 17 acaba hafi
16. Shalom. Yitwa Bigirimana Tom Dieu. Ukamukina 69 732 037. 69 532 037. Kandi je singondo urofa yumuna kora abantu ibiro ziwe dusigura ko ngombwa mukorana akazi kamwe. Ndasubiyemo nimba wikunda jewe muri kampuni wanje genda umeshiko bwami wanyumvise utanyumvise utafata kidole niko abaswahili bavuga. Hanyuma naguhaye amahera atari make bivanye no kugene wasuzugura ukibaza yuko ndi wa wundi wanzije iwanje kwibaza ngo biroroshe suko byari bimeze. Hanyuma sinitwara nije ntwara urugo iwanje nije ndi perezida. Ubwo rero ndashobora gutanga akarorero nkamubwira bakaza bakagutwara iyo ushaka jewe. Ingo kilometero 17 duhurire kuri Kanyuzi kirabura hariya hirya gatoyi. Uciye kuri pafe ugiye kuri Hidden Talent washitse ucubaza ndakwereka umuswa w'ivyanwa ntavyo yabikuye. Na se ntavyo yigeze mugabo urasenda bifise nyaruka mw'ivyo bitore avuga. So kwisi imeze ariko abisi bo bayigize batuma isi ibera uko. Ukamara kuza gusa unyereka ngo uri ndakuruta umutwe unduta imyaka, ariko ico womenya cyo isi baratubeshe birazunguruka uguma hanyine ntahuja mpaka indani zamwani kamenye gusa bibaza ko wigendesha sabase uramuzi yavuga. Iyo koti yambaye urazikiringo yifata niro kwata uraza kumufata ku mashati ngo rukuru wambaye uko genda gusa n'umukobwa utagira ibisusu bibaza ngo niko byagiye imbere rwose. So ndabakunda. Anje bite sawa meze neza ego meze neza hewe usigaye ubahe usigaye mba mucara nanje mba mu kigobesha hewe uzoze kundamutsa none yo shana mwanya usigaye mfise akazi kenshi shana kundi tubyihoze hama ndakutera inkurusha yimwe hewe uribuka wa mukobwa yitwa Anje ndamwibuka hewe reka urazi ko yaguma aza kumbaza ibintu byerekeye na sheri wanje ndabizi. Reka cagenda kwa sheri wanje sha anteraye agenda amubwire ngo je ngo sigaye nkundanye n'abandi bahungu ngo ntituberanye ngo baberanye nawe. Hewe sheri wanje ataza kubimbwiye hewe narumiwe naguye mu mazi. Hewe ntumbwire senzi ujya mukobwa kameze kujya kweli gusa reka ndakubwire jewe tugire twiruke je nawe nzomukorera ko ndamukorera ikibi kimwe atazota yibagiye ku musheri wanje. Hari ibintu bidagogwako, hariho indya zisangirwa n'izidasangirwa. Hama hari ahantu naringiye wabwira tuzosubira naronka umwanya cingwe nawe ukawuronka tuzosubira. Ingorane nagize nubwo mva mu muryango w'abantu aho nagize akazi hose bambwira yuko bidakunda, naho banyize sinaharengeje indwi imwe bavuga yuko
ata n'umwe basanze tuzinanye mu bantu bakomeye mu gihugu. Byarambabaje cyane ariko narabyakiriye. Mu nyuma nariyumviriye gutanguza aka entreprise k'iwanjye, ariko abantu bagumye bantwenga bambwira ko atamuganwa ashobora kuja muri business. Nasanze ndi mu victime w'icondi, mba victime yahomba, nabaye victime y'umuryango wanje kugeza n'ubu ndacara umunyamahanga iwanje. Murakoze. Nitwa Ndayikengurukiye Alvella Nadege. Numéro 19. Numéro yanje ni 69 982 411. SABAS igitumye ndakuzenga ndibuka ibihe byiza twabayemo muri kohani twaririmba neza urazi ko korasi ukuntu ari iryoshye. ndibuka ingene wankunda none abakristo turangwa n'urukundo kameme. Ega n'ubu ndashaka kukuzi. sindukumvuga rwa rukundo rw'abakristo, ndiko ndakubwira urukundo wankunda nifuza kuza kubera umufasha. My goodness, look at you, Alvella. Nakukunze urukundo nk'uko nakunze bagira byose twari kumwe muri kohani. Ivyo bindi nabyo wishyize mu mutwe warihenze. Ahubwo nibaza yuko utari kuvugana na jewe, banza undabe neza. SABAS kumbura kukoza SABAS kumburira nk'inka. SABAS uranyishe umutima. SABAS ndagusabye imbere, sindagushaka. SABAS kumba abahungu murahemuka. Siwe wanyihamagariye. Kumba abahungu muhemuka kukoza. SABAS Nejo ubundi ntuzosubiye gukurira impuzu umuhungu ataragushikana mu rugo. Tuba dushaka kuraba ingene mwifata. None icyatumye jewe nyemerera nomenya gute ko n'abandi utabaha. Mbese indukira wahaye umugongo kamera. ukuntu nari naramurondeye nkamubura profitiye mu kavuyo kwezi. Nibikyo kwisho nkeneye wifuza iki? shaje nakurondeye kuva kera pe. Umutima wanjye warapfuye nakukunze bya cyane. Sore nakubonye mbere sinkeneye, sinzongera gukunda abahungu muri bihemu. aho ubona nambaye nk'ubu urabona ko ntushobora kuba ndi ihemu. uzi uwo twari kumwe ingene yambara, uzi uwo twahora ingene yarasumba kweri kwambara nk'ubu stile nk'iyi. umva narakubashe ndaguha umwanya wanje. sinkeneye no kuganira nawe kuko abahungu nawe nyine nta cyizere nzongera gushira ku mwana w'umuhungu kuko murahemuka. sinkeneye, nta n'ijambo na rimwe nkeneye kubwira. uranyumva? sinkeneye
I can't love again because my heart is broken. Because okay. amazina yanje banyitwa Mariranzi Claudine, mba mu Kanyosha. Numéro 71 511. Ubuzima vumba, ubuzima bwo kurya umushusho saa sita. Je narindiriye SABAS uyu munsi, musaza wanje mwumve isari bumbwira uyu munsi nawe yigira ngo ni umukozi w'Imana aguma ndemesha ngo tugume mu bubuzi. Ndamurindiriye havera kuri eglise, numve icari bambwire ubuzima bwo kuguma turya mu uyu mushusho twitwa turi kwa kantine. Bize kumbona umenga habaye buri musaza wanje wagumye ndemesha kuva kera, umbwira ngo tugume mu buzima ngo Imana izodutabara, none ko itaraza kudutabara. Ufise mubwire Claudine uriko widoga mushusho wa saa sita, urazi abantu batahura mukuntu bangana ubaye gute kuriko udashima. Umviriza mubwire hano ntituri iwacu, ahubwo genda urongogwe niwaja mu rugo rwawe uzo uteka uburyo mushusho saa sita mu gatondo, hanyuma saa sita uteka ibyo kurya urye inyama, hama mwijoro ucuhindura. Ariko hano utegerezwa kumenya yuko buno buzima nyene turimo dutegerezwa kubwihanganira tukabamwo gutyo nyene. Ikindi naco ngo umusaza wawe ngo kubera ngo ufise ngo umusaza wawe ngo asenga uco tumutaje umushusho saa sita, none ko wagumye umbwira ngo turindire twihangane ngo Imana izodutabara kutaraza kudutabara. ushaka gutabara kuruta gute? Igutabara kuruta uranumva ico urya uriko urabigaya. Umvirize icyo nabonye tujya tubona twaje kwibarabara tudodora ngo tuhereze ibyo kurya. Umvirize nasanze bamwe bari bicaye hajya imbere ya portail, bari bafise umuceri ucanga n'ibiharage n'irengarenga n'ibitoki n'ibijumba. Umviriza ivyo narabajije ati mwababwira bino byo kurya mujanye ngo ngaha ngo ni rasiyo ngo tushaka dushira ngo na mama ngo na papa ngo tugasangira, ariko uracabiro muri kwa tante. Umviriza ntusubire kumbwira ikintu na kimwe. Ikindi naco kura amaboko mu mpuzu, tantine siwe amaboko yawe na jewe sindi amaboko yawe. Kura amaboko mu mpuzu, genda urondera amafaranga. Nta mukobwa cyangwa yicaye kubera uri musaza wanje uri pasiteri. Mugabo n'ukuri kurambwira aya majambo nuko urya inyuma utagira umushusho ngo banze kumviriza. Urantangaje cyane iyo udashaka umushusho kubera icyo uri kujyana. Uri kujyana amago ushaka umushusho. Pole kandi ndagoye pole igihumbi kuko ijana zoba ari nk'izo gupfira. Umushusho uzowurya uno munsi, ejo hirya y'ejo, uno mwaka n'umwaka uza ushaka muri 2050 mu gihe uzokumuzinza amaboko n'akazi kawe. Narahezagiwe cyane. Aba bana ubatuka gutukana ubashwanira uwo bidufasha. Mwese rero mwaje kugangarara mu ntebe ziwanje. Iyo umuntu atukana aba yirekure kabisa, utukane ukuvyumva ukare imbere y'abana bantu ukoze kandi ushavure n'utwenge. Abo bantu bose bicaye mu ntebe ziwa, hemwe mwe muri bande mwaje muva hehe? Mwese ndavuze ngo musohoke hanze.
ndavuze rimwe kabiri gatatu mwese mwasohotse hanze. Izina nimero Mukayanja imba mu Kinama najeje university mama ego Sakarani Street Ama nimero ya telefone 61 ama 68 48 mama urabona je mpagaze imbere yangaha natwaye umugabo umufiyanse w'umukobwa wawe sawa uri baba mama bantu hanze badaherana kabisa iyo bahuye n'umuntu yabakoreye ikosa cyangwa yabasumariye baramusumura ndashaka utukane ngaha umuke unyambura agashamba ku buryo n'ubu nari kubagara hariya ati uyu mwana baramukoreye hajya barongera iki ese niko Rwanda kwikirarije cyangwa nibo amaguru yanjye sinigeze ndahindura amaso yanjye aracyari yayandi nibaza ko natari bibikurikiye ahubwo nsubiramo warubwenge ego kwenda urabyimije utubuno ubwo uhangana jewe uyu we niwe numva ngo uri kuramburiza urukwa mu rugo cyangwa njyanyega ndakwitirarije reka ndakubwira ikintu kimwe ndaba neza ko bazi gushyira hejuru ntiwibone amabere manini ntiwibone ubugufi utagira naho buhagaze ugire ngo ndagutinya umunwa ufise ndawufise amaboko ufise ndayafise ndi ngaha ugende duhangane ni wewe rero wewe ni wamurije ubukwe mu rugo rw'iwacu ahubwo ubundi uriya mukobwa wawe muravye urabona ko ashobora kurongorwa n'uriya muhungu umukobwa mwiza nkawe maze undabe neza subiramo ese ni umva uravyumva uriko uranyumva umva agakobwa sha jewe ndakubwiye urahuza nusubire ku wewe wisubire kuri 50 siko udafisa kuri 50 niba uri kurambiza amahoro mu rugo rw'iwanjye ngo urubanza ntirume bayatembereye uzaperereza madame wewe ndi umwana wo mu rugo muze mugende hasi nzoja hasi muzaje kubaruza inzoja mu baruzi nishaka no mungumu muzoze tubishire ukene kugana nanje ukene nanje amaka banje antagwana jenzi gutembera jewe nanje ndatembera kandi mu ruyigi ndahazi jenzi na nyina bakonesere urumva ubu ugomba kwenda wicaye ari dushaka
merci beaucoup. Izina ryawe wabaje urumva nimero yawe urahejeje. Nimero yawe urahejeje. Nimero ikurikira twari kuri. Wari ufise nimero zingahe? Hama Jennifer Enoch Duimana. You have 61, 41, 64, 31. 31. Marie-Claire. Ariko mana nazanye umugore nazanye igifu yabaye amasaha yageze atarataha sinzi ko ari umugore sinzi ko ari igihemu ngo nazanye umugore kandi ari igikecuru kandi ndamukunda naramukunze mbwa amasaha yageze natsi enga icyo kiraje Papa. Ubona uje masa unisangapi? Oya nawe reka kwikarisha. Ukurambabaza nagutoranije mu bakobwa bose nura wewe. Oya turura sheri ndakubarira we narakubwiye ko narose akazi wakanse maze iminsi ndabikubarira ko narose akazi kwa muri ryashira hamwe ndindirugira umbone urarizi yakumvira wa mugabo tuvoma hamwe wa wundi yavuga ijambo umwe atugabira inka muri mariage yacu yampaye akazi ndabe mu bushomere kandi Imana igira neza tujya kuranya imodoka uratanguye mu modoka tujye kuranya imodoka uratanguye mu modoka kubera naronse akazi sheri nwege oya ndakubwire rero uribuka imyaka namaranye amarira muri iyi nzu urayibuka ndakunda jewe urabizi oya urarayo wagira Imana ugataha saa 9 z'ijoro ndarira nkirirwa ndarira ngira ngo bakwishe urabyibuka sheri nuzikura ari mu kazi ukuranye udukobwa hava k'inzobe hagaruka kera hagaruka utugufi n'utureture twose utondesha mu mahoteli niyo wabazwa wewe papa Cicina ubu naho rero maintenant c'est mon tour mama Cicina mama Cicina nta kintu ntakoze don't touch me na umukobwa wacu please no urakunda ukunda no ndabasabye Uda iyo umuntu ni wari kumpemukira kandi dukenyera ni wari kumpemukira mama Cicina nakuhemukiye jewe waramemuka igihe wakurakuranye ubukobwa bwose mama Cicina jewe maintenant c'est mon tour mon cher ubu nanje non mama Cicina namusabye non namusabye mama Cicina mbere ndakwiko mama Cicina uramenye jewe nira na generali namusabye Shaka wewe uri mama uragwaye uri kumfira nanje nije ndi umwana wawe umuhereze kandi nije nakugwaje iki gihe cyose ariko hari ibanga bari warampishije ni kuvuga ngo twari dusanzwe nta mugabo ufise ariko n'uwo wambwiye ko ari papa ntabwo ari we rero ugira upfe ariko ubonye yuko utopfa utambwiye iryo banga ndashaka aba ari cyo ukira amagara arankitse ubuzima buranse
ntacyo nshishoboje mfise umwana umwe wanje SABAS kandi namunyegeje ibanga rinini namunyegeje ibanga iryo banga mbega nzopfa ntari mu bariye mama wamutse nawuzanye yo imana iguhezagire mwana yo uzogira umugisha urarembye urumva guhaguruka ntibikunda aho nyene iyo vuga wa agwaye arembye ari ku mviro ari aragone n'amajambo aba adasohoka neza nico nshaka mama reka wamutse nawuzanye nawuzanye none mama tagomba sinzi kuba ico mama so ndagenda gusaba ikintu ki mama ntusige ndagusiga mwana ntawe cyane naso n'uwitungo nisubira yaradusize ngenda kandi urazi ko twakundana none mama hari ubundi papa atandukanye na wa wundi wambwiye nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo n'uwitwa ngo nisu turagenda ngira ndakumenera ibanga mwana sinorijana mu kuzimu nimara rimparanye kimwe kandi narihamye mwana wanje ujya gusipari nakubwira ujya ntiyariso oya mwana ndabona ko amarira ariko ari icumi oya mwana babarira udakunda sibyo nicyo nshaka umva ndakubwira so wawe ndabona watari ubwenge ndambaye no kuvuga ngo papa ngo Gaspari ntabwo ari papa reka unwe ako gati hanyuma tubanze uruhuke hanyuma umaze kuruhuka ucubingira neza uzokora siko mama oya mwana urabona ko dufata keza oya reka ndakubwira n'ibyo kuri erega burya so wawe yari mugisha harya mugisha twakunda nk'igi ku ntebe y'ishuri hanyuma mwana nterida so wawe nawe tukaba twakundana ndamubangikanye na mbore kibondo canje gira yenda mwana imana izoguheza mbabarira merci beaucoup ahantu byakugoreye gatoyi wibagira kugwaye urumva hari igihe wamwega ukibagira kugwaye ko atanga ubugifise urumva ikindi gihe naco mu kuvuga hari igihe byumvikana ko ufise agatege ariko nashaka yuko ukoresha nubwo biruka ari banga uhishije Gaspari mujana kabisa mugisha mwiza Jacques oya merci beaucoup twamaze kubibona okay shaka wowe uri petit frère non uri petit frère ndi umukozi w'iwanyu ndi umukozi w'iwanyu wari umuntu w'amafyeri agara naco mazi urashobora kuntumira ibikorwa urashobora kugira gute 30 secondes ndakubaze kode wasira kumeza ego ndiko ndakubaza amazi yo niyo mengo nibagiye reka sibeda yaza ndabya tunyende yabone hajya hama kiya kiratu muri wacozi wajyana kuki ikiratu uza kwambara kimwe cyera cyane ijya uzatikije nyene singene tuwasama mama yakuze ngaho ukore ego na yarutsa sawa unyene abakurikira c'est numéro 22 wowe wadi numéro combien 21 niyo sabarine mama w'umwana umwe nta kazi mfise bakinanira 3 51 55 56 36 40
abahungu ubu n'ibijuju sinzi ko ari seriye kumbe ntaranazi alo do ugeze hehe urashobora gucerwa uzi porogaramu ufise shushu sava reka ndashaka kubwira ko kireba cyaki wala ibintu by'amashaka nawe kireba ni bon Shangazi umwe umukozi wanjye amutuye ku isoko yagiye siporo yahize urayibona ariko n'amazi birahera nta rukundo ntako none kutarana birinde ubuntu amasafuriya yanjye cyo kubona mbona gusa ndakubone kuza nayo miranze urame twatuye ufise ubwoba nicyo gituma naguhamagaye kwa mukuru wawe Susanye nawe cyangwa kuza nta mukuru wawe oya mbirizi paturindire jewe kumbe nivyo wari umpamagariye ndakubajije twatundi ucebaza ngo uje kuja kuryama twatundi wari watusize je ndakubwire rero mbirizi utemereje ko ndakubarira kizire gusubira kurengana ujya mu byaha kwa mukuru wanje jewe kwa mukuru wawe ntari ngaha ntari kurabona ibyo turiko turavuga mukuru kurazira ubwana hano nakuru utamashaje ubaha camera de surveillance kamera do surveillance uzi gute ko ntayikuvye ayigendana mu telefone ayigendera mu telefone okay jewe ndemera kuba wa muntu atemeye gukora kijya cyane swati ndakomereza hajya nyine uzokora icyo wifuza ibijuju nkawe kubw'ivyo reka mbikijuju nimba ari byo yarumamagariye ngiye kubimwibwira jewe grand frère ubu nyine ndagiye kumubwira uragaya naje urasura urengaho nimara naje urarangwanye tabigenza gutegabasha umugabo wanje yankunda nta kintu namuburana umugabo shitani ntera vrema kwiyumvira kumuca inyuma ariko mana yo mwijungire ikigongwe ntandeke reka ndamubwire ntandeke arazi no kunyitaba ikigongwe mana nyitaba alo do nakwinginze uze kuza hano umugoroba uze kuza hano udashaka kuza muhira turahurira ahantu ndakubwira ngo duhurire nukuri ngiriye ikigongo unyita uzoba ukoze uno munsi ndakwinginze bishoboka unazimbe uzimbe sabwe ngiriye ikigongo uzoba ukoze ubaye kuva mba ngaha muri iyi nzu kuva ngira mariyaje na mukuru wawe nta kintu kiwari bwanyumveko sinaye bwakubwire ngo ndaguhamagaye nashaka gutuma ntwari umwana ku ishuri cyangwa ntwari umwana kwa muganga mugabo shetani yanteye uyu munsi yambaye ngo bari uzogukoza ntundege no kuri noba ngo sinzosubira yumva amahoro jewe urababaye ukibimbwira namaze kubabarira nari kuvugisha ntavyo nigeze ndamubwira ariko abantu nkamwe muca inyuma umuryango muca inyuma umugabo wanyu murakwiye kwisubiraho nari nakubwiye twatundi nari menyereye mva muri siporo umpa icyayi cy'amata ukampa n'umukate nitwo nari mvuze ariko waciye ubona ko umenga mvuze ngo kuryamana nakubabariye yacujugumira nakubabariye genda uryama murakoze cyane murakoze